kibazo kiro kiratera ugushidikanya kwinshi hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Hari abantu batandukanye b'abanyarwanda baguma bashinga intahe bavuga ko Burundi bufise ideologie hutu, ndetse bamwe bakavuga ko hari abantu bari muri CNDD batumwa kuneka u Rwanda kugira ngo hategurwe ibitero ku Rwanda. Hari n'abavuga ko hari umugambi wo gukurikirana no guhohotera abatutsi aho bari hose. Ibire n'ibirigo bikomeye cyane gose. None uyu munsi turashaka kumenya ni ukuri, ni propaganda, ni ibimenyetso vy'ibintu vyabaye canke n'intambara y'amajambo hagati y'ibihugu bibiri. Apotre Ambassadeur Isidore Major Kubwayo mu gihugu cy'u Rwanda yagize intahite y'ubwoba, avuga ku rugendo yagize mu Burundi aho yakoreye iperereza ry'u Burundi ngo yatumwa n'u Burundi kuja guperereza amakuru y'ingene bwotera u Rwanda. Apotre, hari abo nabonye bakeza cyane aya majambo bagashigikira cyane ko u Burundi bufise ideologie yo kumara abatutsi. Apotre, Kubwayo d'abord ninde? Doge kuri uwo muntu nkeje kuguha identification yiwe n'uyo Peter. Muri make ivyo ugira uvuge nukuri. Nimba mbeshe azogaruke kuri kamera abeshutse. Yafatiwe hehe rero? Yafatiwe Itaba, muri Taba ha mu Gasenyi. Hajya muri Taba mpande mu Gasenyi. Yego haruguru ya Garde Nord. Yego. Niho bamufatiye. Bamufata afise ishakoshi irimo amagrenade 16. Ati bashikirizwa ubwo guperereza bagisirikare gwitwa G2. Kugira ngo nabo babashikiriza u Rwanda biciye mu kintu citwa mécanisme conjoint de vérification élargie. Kubwayo Peter na Jonathan gusa batanzwe bari kumwe n'abandi bafashwe, bari kumwe urutonde rw'abantu bashika 11. 11. Yego. Baragenda barabatanga biciye muri iyo mécanisme. Sivyo? Yego. Barabashikiriza ubutegetsi bw'u Rwanda bati abantu twafashe b'inkozi z'ikibi bafise imigambi yo kuza guhungabanya u Rwanda kandi twafashe n'ibigwanisho baranavyemeye ngaba bakomoka mu muhari w'abagwanyi witwa FRN. Uyu igihe bimenyekana ko yapfunzwe u Rwanda biciye mu nzego zose zikomeye karinze Burundi barasipriye bavuga bati turabinginze uyo muntu muduhe. Baratya barebera bati ni wacu. Yego. Turayamanitse ni wacu. Muga bagira ngo bamubahe kubera iki? Ntame n'amabanga n'ibindi bihugu byarabibonye bariko baramushikiriza bati tora abantu bayo. Yego. None abo bantu bateza kuba ariko bakomerwa amashi hajya muri sare canke bateza kuba barafunzwe. Nimba koko zari inkozi z'ikibi zigomba kugira nabo Rwanda canke gutembagaza ubutegetsi bwa FPR na Kagame. Apotre, guhuza CNDD na FDLR, guhuza imbonera kure hamwe n'intera hamwe umengo vyabaye umugambi, ndetse hari n'abarundi bamwe bamaze gutangura kuvyinjizamwo bagatanga naho kuvuga ku mbuga ngurukana umenyi ubu basanzwe bari mu mahanga, aronka batandukanye nk'aba Maggy Shalom amaze igihe avuga nabi inzego zacu avuga ko yanka kabisa iyi leta ihari ayankuru nuka pe ko atakiru na kimwe kumbure yamumariye. Ariko kandi hari n'abandi bandika ku mbuga bagahuza igisirikare cy'u Burundi ndetse n'intera hamwe ko hari imikoranire idasanzwe. Ivyo bivuga ko iki mu gihe hari abarundi ko bavyivugira igihugu cawe uvukamo ari bwo Burundi bukwandika kuri liste y'ibihemu wafashije umwanze gusambura iwanyu, kuko mu yindi mvugo Frank dushaka dufate yuko iwanyu hariho ansanovapa wese wocika izamirizi yo kuja kwamamaza bitagende iwanyu. Potre, ngiko vuga kuri Maggy Shalom kuko amazi igihe avuga amajambo yo kutsa bo urumva hari abantu bagira ivyijiji bakibaza yuko reputation zabo babumva zivugwa ku maradiyo kanaka canke abo bari hari amakuru amazi imisirikare avuga yuko umuhari Red Tabara ko uri hagufi cyane y'u Burundi ngaho usange kugashobora gutera u Burundi koko ubu imiteguro ngo bagejeje kuri gutera u Burundi. Izo ndoto zirashoboka? Kwitegura birashoboka, gutera u Burundi birashoboka, gutera u Burundi navyo birashoboka, gutera birashoboka. Mugabo uteye ingana zo kwakira tubiyobeye nivyo utazi.
Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV sondawe kaze wese uri kwadukira uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, muri Kenya ndetse mu bihugu by'abarundi ndavuga mu Manchester na Bi Saudi, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose ku isi mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi tugiye kugira amahirwe yo kwakira umusangwa adasanzwe nkazo muzi musanzwe mukunda yitwa Ambassadeur Apotre Isidore Rehoboth, benshi bamenye nka MBAYAHAGA. Uyu munsi rero turashaka kuganira ku kibazo kiro kiratera ugushidikanya kwinshi hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Hari abantu batandukanye b'abanyarwanda baguma bashinga intahe bavuga ko Burundi bufise ideologie hutu, ndetse bamwe bakavuga ko hari abantu bari muri sendede batumwa kuneka u Rwanda kugira ngo hategurwe ibitero ku Rwanda. Hari n'abavuga ko hari umugambi wo gukurikirana no guhohotera abatutsi aho bari hose. Ibire n'ibirigo bikomeye cyane gose. None uyu munsi turashaka kumenya ni ukuri, ni propaganda, ni ibimenyetso vy'ibintu vyabaye canke ni nambara y'amajambo hagati y'ibihugu bibiri. Apotre Ambassadeur Isidore, turabaha ikaze. Ndabahaye bwakeye. Murakoze cyane. Murakomeye. Yego, turabibona. Tukandabona ko gusa neza biguma vyiyongera. Nibanga ukoresha canke n'ubuntu bwa Kristo? Oya n'ubuntu bw'Imana. Nta yandi mabanga arimo. Yega kubaho uburenganzira bw'umuntu. Aya kubaho nta n'uwo biburana yabibuze. Abantu bose babona bajyama ntibabanze ko buca. Iyo bukera ushima Imana kuko nta mutahe wawe urimo. Ego. N'ubuntu bw'Imana rero. Ego. Iyo sura musi bakunzi bacu dusaba kunzi benshi bagukunda hama kandi bumva ico uvuga bagifata nkama. Ndabaramukije. Ndabahe mwiriwe aho bwije, bwakeye aho bukeye, na yambu aho bari ku murango. Ego. Ku mugabane canke imigabane yose y'isi. Yego, ndabasaba rero yuko boza barakwirikirana ibiganiro. Ego. Ukuri bumvisemwe bakagusangiza abandi. Apotre ntarandiriye Major KUBWAYO mu gihugu cy'u Rwanda yagize intahiteye ubwoba, avuga ku rugendo yagize mu Burundi aho yakoreye ipeberereza ry'u Burundi ngo yatumwa n'u Burundi kuja guperereza amakuru y'ingene bwotera u Rwanda. Apotre, hari abo nabonye bakeza cyane aya majambo bagashigikira cyane ko u Burundi bufise ideologie yo kumara abatutsi. Apotre, KUBWAYO d'abord ninde Major? Bo ubwo biri mu ruhererekane canke urukurikirane rw'ibimaze iminsi bivugwa n'abantu ubona yuko bafise an agenda. Yego. Ugomba gucafuza uburongozi bw'u Burundi cyane cyane umugambi w'ubutegetsi kugira ngo berekane yuko hari impamvu abantu boshobora kwikanga yuko injyane z'amoko zishobora kuba mu Burundi, no kuvuga hagati y'abahutu n'abatutsi. Ariko ugiye kubiraba nta giteye ubwoba kirimwo kuko byinshi ugiye kubisesangura ni ibinyoma. Ni ibintu bavuga ari uko batumwe n'ubutegetsi bwabo bwa FPR, ariko sino ugasanga sibyo. Rero abajya abantu iyo utabazi udafashe umwanya, kuko abantu benshi bumvira amakuru mu matwi bihuha akabimira uko nyene, ariko isi tugezemwo n'isi ivuga kandi ivuga byinshi. Nicyo gituma abantu bakwiye gushira akayungiro ku matwi yabo kugira ngo barehe kubika amajambo mu mutima bazosanga ari uburozi bamize atarukuri. Iyo mwene bijya rero bitanguye kuvugwa, utangura kwiga kuri abo bantu. Uwo muntu abivuze ninde? D'abord abivugiye hehe? Impamvu itumye abivuga muri kino gihe niyi. Yeski ibyo bintu avuze nibyo, na cyane cyane bivuzwe nk'ahantu uherereye, cyane cyane bikavugwa mu gihugu ari ikiwanyu nk'iki kiwacu. Ukumva amazina y'abantu yavuzemo, ukumviriza ibibanza yavuze, ukumviriza ibyo ariko aravuga avuga yuko afitiye ibyemezo. Natwe turasasangura kugira ngo tujye kumira ibiyunguruye, tumira ibintu bitarimwe ibiro. Urabyumva? Rero bambajije ikibazo, ngiye mu by'ukuri guhera kuri Bora n'urya wundi n'uyu nyene KUBWAYO Peter, nagerageje kurondera kumenya amateka yabo. Ni banda mu bantu. Kugira ngo wumve ko atari abamarionete babandi bakoreshwa bakiyita bakomeye kubera bakomeje muri uwo mwanya, ariko mu bisanzwe ari ibikoresho by'abandi bantu bakomeye. Sibyo? KUBWAYO Peter rero naragerageje kumviriza intahe yavuze.
avuga yuko ari major umenga ego major ego major KUBWAYO Peter ariko ugiye kubiraba Peter ni umunyarwanda sivyo Peter ni umunyarwanda amazina yiwe ni KUBWAYO Peter nyene se wiwe yitwa Iyamuremye Samuel sivyo nyina yitwa Kanyange Elize cyane Eliza mu Kirundi Peter yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 avukira hitwa Busanze avukira bavyita kera bavyita ngo ni nuturere n'imbatare ba district na sinzi uko bavyita mugaba hitwa Njiri ni mu majyepfo rero y'u Rwanda niho yavukiwe mugabo mu mateka yiwe kandi arubatse afise abana 4 sivyo yubakanye n'umugore yitwa Nduwayezu Delphine yego baba he ugiye gutoza neza baba aha mu Kamenge kwibarabara rya 15 Kenje Maveni yego telefone yakoresha ngaha niyo muri Lumitere yaravize nimero zoshya kuveresha muri Lumitere bazokubwira yego nimero ya KUBWAYO Peter yakoresha ngaha yari plus 257 sivyo 68 231 980 niyo ya Peter mwini mvugo rero tudoge kuri uwo muntu nkeje kuguha identification yiwe nuyo Peter muri make ivyo ugira uvuge nukuri nimba mbeshe azogaruke kuri kamera abeshutse wow yego cyanso korora ivyemezo by'ivyo ngira mvuga uravyumva kuko aba bagabo turagiye turabagira gutya bazotwononera abantu yego ubwo biteguye igihe kirekire bakitegurira kubesha nazo dukwiye kwitegura tukabeshutsa yafatiwe hehe rero yafatiwe itaba muri taba ha mu Gasenyi hajya muri taba impande mu Gasenyi yego haruguru ya Gare du Nord yego niho bamufata afise ishakoshi irimo amagrenade 16 avyumva bamufasha avuga yuko arayavuye kugura bati wayaguza ngahe bavuga yuko yaguzwe ibihumbi amajana 320 y'amafaranga ya Marundi niho bamufatiye haryo uravyumva Peter bamaze kumufata urumva batangaye gusamba yaremeye yuko ari umugwanyi wa FRN ni Front de Libération Nationale sivyo FRN ni ishami rya gisirikare mugabo rikomoka ku wundi mugambi uri ukorera mu kinyegera avuga yuko wewe ari muri mission yahawe n'umugenerali yitwa Ramadan asanga akorera muri Kongo mugabo ko wewe ari en contact amategeko ayahabwa no mu majoro yitwa Jean ngo ari mu kibira ca Nyungwe umunyarwanda umunyarwanda wo muri FRN sivyo donc muri ico gihe ariko arabivuga neza donc FRN ni ishami rya gisirikare mugari komoka ku mugambo ukorera mu kinyegera witwa MRCD uravyumva mouvement rwandais sivyo yantuze ya pour le changement démocratique MRCD MRCD bya niki school yego irongowe n'uwitwa Wilson irategeka Vyo sino uravuga barabifise sivyo rero itarike 13 zo kwezi kwa mbere 2020 niho yinjizwa mu biro vy'igendereza kugira ngo aje kubazwa igikorwa rimwo kuko afatanywe amagrenade baramwinjizayo aho yasambishijwe ku caha kivuga yuko ari atteinte à l'intégrité du territoire national et participation à des groupes armés kandi yinjijeyo afiswe n'abandi bafatanye nabo kaci yavuga abandi bari kumwe
tariki 13 ukwezi kwa mbere 2020. Sinzi ko wumvise mu higaniro yavuze. Yego. Yaravuzemo mu hitwa sabo kwigura Fideli. Yego. Amakuru mfise. Yego. Nuko sabo kwigura Fideli yoba ari umukozi wo muri renseignement ahubwo ari we yamusambishije amukorera dossier. Mugabo urumva aragarutse yemeza ko ari uwo bakorana. Akorana. Ama operation menshi ariho baba yamu. Yego. Urumva bamutekeje umutwe. Yeah. Kugira ngo ivyo yagirijwe ahubwo abihindukize avuge yuko babikorana nabo babimwagirije. Ariko baramusambisha. Uwo saba kwigura Fideli. Niwe nibaza ko bari nk'umukuru w'abawupejingira muri service nationale de renseignement. Niwe yakoze dossier yiwe. Yamusambishije. Kandi ivyo byose aravyemera. Uravyumva? Sibyo? Itariki 21 z'ukwezi kwa mbere urumva hacindwa imwe yarafashwe ro 13. Urazi yuko umuntu adashobora gupfungwa iminsi irenga indwi kiretse babifitiye ubushya bwa procureur mbwa mu bisa y'inyamirama bizokugumya iminsi indwi mu nyuma zihakubika kuri park kaburana kugira ngo wumvirizwe nyene n'ubutungane. Itariki 21 z'ukwezi kwa mbere sibyo niho yasohoka muri service nationale de renseignement z'u Burundi. Niho idosiye bayikrotire bayirungikira procureur wa Republika muri parke ya Muha. Niho bamurungitse. Sibyo? Barako umufashe nk'umugwanyi. Yego. Yes. Sibyo? Yego. Ubundi kubwayo Peter. Yego. Sibyo? Ni nomero ya dosiye yiwe muri bajyanye muri parke. Amakuru mfise natohoje. Inomero yayo ni numero 101 bar SNL bar 11 bar AG bar 2020. Muzoje mugera murara. Muri make uwumva kuri kurabesha aca hinyuza. Yego. Hazoze ampinyutse. Sibyo? Ego. Bamushikanye mu minwe ya parke. Yakiriwe na substitut wa procureur wa parke ya Moha. Yego. Sibyo? Bamukorera dossier RMP 4072 bar NEG. Bamaze kumwumviriza. Yego. Ivyaha biramuhama. Bimaze kumuhama hafatwa ingingo y'uko aje gupfungirwa mu gasho ko mu Ruyigi. Yego. Kubwayo Peter yapfungiwe hehe? Mu Ruyigi. Apfunganwa n'uwundi munyarwanda yitwa Bucumi Jonathan. Nawe ndaje kumuvuga ko ikintu. Yego. Sivyo? Yego. Niho rero mu nyuma ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane 2022 wa musubstitut wa procureur wa parke ya Moha hari urwandiko yandikiye umuyobozi w'ibohero rikuru ya Mpimba amubaza amakuru donc situation carcérale ya kubwayo Peter hamwe n'uyu Bucumi Jonathan. Nawe araheza aramwishyura kubera yamwishyuye gute? Yamwishyuye ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu muri 2025. Amubwira ati burya rero abo banyoro uri kuravuga barasohotse baratashe, twabahaye ibiro vy'igendereza rya gisirikare bita G2 sivyo kugira ngo basubizwe igihugu cyabo baje gucirirwa imanza iwabo bimwe bita extradition judiciaire sivyo kubera n'abarobere. Murazi yuko muri ibihugu vya EAC hariho amasezerano yuko atamwansi w'igihugu kanaka abikwa n'ikindi hakubikirana. Oya, nukuvuga ngo umwansi aje gutera igihugu kanaka ukamufata utegeza kumutanga muri ca gihugu akaja guhanirwa iwabo.
niko EAC amateka bisaba abivuga niko bimeze yego ni voie diplomatique bashizeho yego rero nico gihe ugiye kuraba niho bace bamutanga itariki 17 z'ukwezi kwa 10 mu 2021 2021 yego niyo makuru rero umukuru w'agashu yabwiye umusubstitute avuga ati abo bantu uri kurambaza burya ntabwo ngifise barasohotse yego sivyo yego basohotse ku itariki 17 ukwezi kw'icumi mu 2021 kuko baza ko bari bapfunzwe muri 2020 yego ati bashikirizwa urwego rw'iperereza rwa gisirikare rwitwa G2 kugira ngo nabo babashikirize u Rwanda biciye mu kintu cyitwa mécanisme conjoint de vérification élargie ni mécanisme ihurira mu ibyo bihugu byose yes si abantu batanzwe rwihishwa kandi nagenda kubwire umunsi batangwa ntibatanze Peter kubwayo Peter na Jonathan gusa batanzwe bari kumwe n'abandi bafashwe bari kumwe urutonde rw'abantu bashika 11 11 yego baragenda barabatanga biciye muri iyo mechanisme sivyo yego barabashikiriza ubutegetsi bw'u Rwanda bati abantu twafashe b'inkozi z'ikibi bafise imigambi yo kuza guhungabanya u Rwanda kandi twafashe n'ibigwanisho baranavyemeye ngaba bakomoka mu muhari w'abagwanyi bitwa FRN ngaba barabashikiriza haraba PV barasinya yuko u Burundi bushikirije inkozi z'ikibi u Rwanda babajanye bari ku munani hariho n'uwundi muntu yitwa Sergeant Major yitwa ntirenganya Saidi sivyo yego ntirenganya Saidi hakaba na Sebujisho Emmanuel na Byamungu Moise sivyo hakaba n'undi yitwa niyo buhungiro Clement yego sivyo na Munyentwari Paul batazira kazungu iyo list irahari barabizi nabo hakaba n'uwitwa Ngirugwe Nato Emmanuel wese umusirikare oya mugabo ni membre wa mugambwe navuga afisa kandi kaza akora ka politique hakaba na Haguma Ildefonse abo bose n'abantu batanzwe muri wa mutima mwiza w'abarundi bagomba kwereka u Rwanda bati twebwe nubwo ngwe mutubikiye abanzi twe ntitwubika abanyu ngaba turabashikirije entre étape ni kuvuga ko baba bahaye inyuma ya 2015 natwe badufitiye abiwacu urumva ko babatanze muri 2020 yego barabatanga sivyo yego ugiye kuraba rero aba bantu bafungiwe muri documentation ari bane ndiko mvuga kuri Kaya Majoro kubwayo Peter yari kumwe n'ubucumi Jonathan bagizwe ivyaha bibiri bidasa sivyo yego uyu Jonathan yagirizwa espionage icyaha cy'ubutasi sivyo yego uravyumva cyo gusoma urusaku uyu Jonathan amakuru dufise yego nuko mu 2013 yarafashwe n'inkotanyi yego bamujana i Rwanda sivyo yego bamaze kumujana ntibamufunga yafatiwe aho bita Buganda Gasenyi Buganda mu Burundi aha izi za Cibitoke yes bamufatiye yego naho nibe babifashijwemo n'abasirikare b'u Burundi bati ngabo yego aho kujya kumufunga nk'umugwanyi aho byabonekeye yuko abantu benshi bitwa inkozi z'ikibi ahubwo mugabo kandi ari abakozi b'u Rwanda zivyo uyu igihe bimenyekana ko yapfunzwe u Rwanda biciye mu nzego zose zikomeye karinze Burundi barasipriye bavuga bati turabinginze uyo muntu muduhe baratya barebera bati ni wacu yego turayamanitse ni wacu mugabo bagira ngo bamubahe kubera icyo ntame n'amabanga havuge byinshi
rero avuga yuko amakuru dufise nuko kuva mu 2017 na 13 2013 baramujanye bamukoresha ivyigwa bamuha ivyigwa byo kwiga ibintu bya espionage by'iperereza nk'umuspy urabyumva yego aho avuga yuko yarangirije icigwa cyiwe ca nyuma mu ikambi ya gisirikare mu Ruhengeri mu Rwanda yego amaze kurangiza rero ivyo vyigwa byo kumenya gutata bamuha mission bamuhaye yari yo kuza gutata hehe mu Burundi mission ya mbere bamuhaye gutata abantu bose b'abanyarwanda batemera ubutegetsi baba mu Burundi amenya aho baba amenye n'ico bakora sivyo yego niwe yavyemeye anabisinyira je nayibonye sivyo uyu rero no munsi ibintu biteye ubwoba niki mbwira ingene abantu bafashwe nk'inkozi z'ikibi bagashikirizwa inzego z'ikindi gihugu biciye mu vyabona vy'ibindi bihugu muri iyo mekanizme konjo sivyo yego uno munsi agaruka akavuga yuko abantu bamufata abantu bamufunga abantu bamusinyije bya bintu byose akavuga yuko ari bo bakorana bamutuma iyo bari bamutuma bari kumufata yaba ari inzego z'uburundi zamutuma tuvuga iperereza ry'u Burundi cyangwa igisirikare cy'u Burundi bari gufata umwaja wabo bo kwemera ko umuntu wabo bamushire mu maboko y'uwo byitwa ko bahanganye kugira ngo baje kumusambisha ivyo nivyo bishoboka nico kunda ico ni cyaka inyuma nama mvuga rero aho hari abantu benshi usanga FPR canke abandi bantu bari mu ntwazo z'u Rwanda bashobora gukreya des ennemis bonyene sivyo bakavyara n'ikirubiri washaka bakarakibwiye ati ginde muzodutere mugabo mumenye yuko mwebwe objectif ni murabacu uburo byaraye bigaragaye yuko uriya majoro KUBWAYO ntibasubire kubesha ngo bafise antemoin ukuza kuvuga ngo ibyo yakoranye n'abarundi n'inzego z'u Burundi uyo muntu twaramumenye turamuzi tuzi se na nyina tuzi umugore wiwe Delphine tuzi n'abana biwe tuzi naho yabaye kujya 15 mu Kamenge tuzi n'ingene yafashwe naho yafatiwe n'ivyo yafatanywe tuzi n'ivyo yemeye tuzi n'ingene yatanzwe uwo muntu rero arazwi muri iyo mekanizme konjwe de verification élargie n'ibindi bihugu byarabibonye bariko baramushikiriza bati tora abantu bayo none abo bantu bateza kuba ariko bakomerwa amashi hajya muri sare canke bateza kuba barafunzwe nimba koko zari inkozi z'ikibi zigomba kugira nabo Rwanda canke gutembagaza ubutegetsi bwa FPR na Kagame bateza kuba bari ahantu bagiriwe bijya bintu byose twumvise bashimira u Rwanda bakaba bahabwa ijambo imbere y'abandi canke ikibanza cabo hari mu gasho bateza kuba baracira urubanza ngabo no munsi urumva nibo banyarwanda b'intoranywa b'insongo bazi kumenya umwanzi w'u Rwanda kandi batanzwe nk'inkozi z'ikibi zigwanya u Rwanda cyo kinyoma nibakireke Apotre mu kiganiro reka yatanga reka shinga iyo ntaye baramubajije ati none we wagarutse mu Rwanda ryari aravuga ati jewe narondeye abamfasha nk'impunzi kugira ngo nshobore gusubira mu Rwanda ndashimira leta y'u Rwanda yo yamfashije kugira ngo ngaruke nije ndabikubwiye yatashe itariki bamutanze ava mu gasho mu bigi itariki 17 z'ukwezi kw'icumi 2021 bamushikiriza ubwo bwitwa JD mu Rwanda bari gwita jitu kubera komanda mu Congereza uje rw'iperereza rya gisirikare biciye muri iyo mekanizme konjwe de verification élargie y'abansi bava mu bihugu bambuka imwe bagomba guhungabanya abandi baramutanga neza inzego z'u Rwanda zaza ziramwakira baratanga na PV barasinya bati turakiriye abantu muduhaye sivyo ivyo ni kuvuga ngo yaciye ahantu rero ngo abantu bamufashije nimba ari abantu bamufashije agomba kuvuga rero nashimire service z'igihugu cacu nizo zatumye ata zo zamutanze mwana havuye ngo yabavuye mu byara oya
kubera iki u Rwanda gufata umuntu nk'uwo onye uzi ko hari n'ivyanditswe ko Uburundi bwamurungitse mu nzira nziza hama kandi akaza gushiga intahe atuka Uburundi u Rwanda ngo barushingiye kuki Bo ne vya bindi bavuga ati umuntu urashobora kumugirira neza wakakwitura inabi sibyo ego kuza kuvuga ko umuntu nkuye ngo yaje gusura akavuga ngo ibintu byerekana ko Burundi bufise ingengabitekerezo canke bufise imigambi yo kugira genocide n'ibiki bati n'ikimenyamenya majoro ko bwayo pitayo bivuga aya muyindi mvugo ni bya bindi abantu bagomba kugira ngo bakoresha amakosa abantu bakibagira yuko abo bantu basokorotse nubwo haciye igihe kirekire turacabyibuka nta kinyoma ku bwayo pita ujya mu majoro yovuga ku Burundi ngo abarundi muvyemere ntimuzobeshwe abashasanga urukuri turahari muzoze madutuma tubasasangurira ntivyo ukunda ego apotre nimba hari abanyarwanda bavuga ko bigeze gutumwa n'abarundi kubera iki none ibintu nk'ivyo bitushikirizwa imbere y'inzego mpuzamakungu n'ibimenyetso byose aho kuguma mu mavideo n'intahe zo kuri televiziyo y'igihugu cyane cyane televiziyo y'igihugu y'u Rwanda niho bica kubera iki ivyo bintu reka tubishikiriza ubutungane mu bisanzwe haracari kare kuko uravye iminsi yaciye babivuze nibaza yuko abajejwe ibisata by'igihugu cacu bijejwe kuraba ivyo vyagirije no kuraba mbega ivyo vyagirije ko vyavugiwe mu Rwanda bikavugirwa muri sale bitavugiwe muri sentare mpuzamakungu canke muri indi shirahamwe mpuzamakungu ni nk'imyidogo yabereye mu nzu y'umuntu none imyidogo ibereye mu nzu y'umuntu umuntu akayumva ariko ari nyuma y'urugo uramureka niyo myidogo yo mugabo mu gihe ayisohoye akayijana hanze bikitwa yuko afise ivyo agomba kukurega niho ufise uburenganzira bwo gutereka niregura rero nibaza yuko bareke iyo no kwidoga gusa mugabo nta impact bifise kuko icyo babashaka ni ukugomba gutamika uburozi abarundi bamwe bitekaniye bifataniye mu nda n'abandi babone yuko finalema umenga bariyandanje kandi mu bisanzwe bijyana piscos d'opera bakoresha kugira ngo bahungabanye abantu ariko mu bisanzwe sivyo bigero ntawe ujya kuvyitwarira kuko vyabereye mu Rwanda bibera ahantu hugaye bavyivuganira bonyene yega amajwi yazose aziyo turi mugabo uko biri kose nibaza ko hataragera ko Burundi bupfungisha koshi vuga ati turagiye kuburana oya reka inzego zibijejwe tuzirindiye zizogira kuko ugiye kumviriza nk'ujya muntu ko bwayo pita yagerageje kumenya amazina y'abantu yoshiramwe kugira ngo abantu bumve yuko finale mari byo abazi yavuze Fideli sabo kwigura niwe yamusambishije nabivuze yabwirizwa kumumenya acavuga ngo rero brigade Emmanuel Ndayiziga nawe ico gihe muri service d'enseignement yari dedeye ni directeur de documentation intérieure ngo niyo umuyoberwa gute ahantu upfunga ibintu gihose wobura abantu hamenye mugabo ndisi yuko uje ntuze majoro ku bwayo pita atarigera abonana mu maso neza gutya na Emmanuel Ndayiziga nibaza ko atabaza kiyetse bene wabo mbwa ati nuyu hanyuma kuri bamutume kubivuga Emmanuel Ndayiziga General de Brigade ari mu bantu bitaba ayo manama mpuzamakungu cyane cyane iyo bya MCV canke ibintu bihuriramwe abantu bakora muri izo nzego zigendereza kuko yabaye igihe kirekire sivyo baramuzi kandi barazi yuko ari dire barazi yuko les interventions ziwe muri za droit de l'homme n'ahandi iyo ageze guhaguruka barazi yuko uwo muntu c'est un patriote sivyo umuntu udashobora kunyiganyiza uko ushatse kandi n'umuntu ari intelligent donc kuja kuvuga mwene abo byumvikana yuko uvuga ati birumvikana kabisa abantu bashobora kuba baramutumye kuko bavuga ni nako kazi bakora uko bakora muri renseignement avuze ko bamutumye birumvikana mugaba amakuru ya Peter ntarenga yo ndakubwiye bagufatiye aho Mukamenge muri Taba urumva ivyo yavuze kuri ba ntakavura nje ntakavura nabo n'ibinyoma mutupu
urumva ariko bagenda bagomba kusita amazina y'abantu kugira ngo bumve abantu yuko ati finale ivyo bintu nivyo uwo muntu avuze turamuzi mu nzego arakomeye ibi nibi mugabo abidigitwa n'abari ariko arabibwira nyene yego apotre none kubera iki bamwe bariko bakoresha izina rya sendede canke uburundi kugira ngo bashike ku mugambi wabo bwite bo sinzi ko bazobishika ko ntavyo nzi je ubwo rugambi barimo ntago ndiko ndabafasha mugabe ico nzi kimwe ntiwoza kubeshera umuntu turi kumwe ngo muvuge ko ibintu jewe ntaramubona ko ngo mvuga ngo ivyo nivyo kuba CNDD-FDD itwara birashoboka ko hari abantu bigoye bigenda mu mutwe no mu mutima bakabona yuko umenga umusozi bikoreye yego kabo je mpanumva abanyanya ba CNDD-FDD nyene biririmbira ngo ntawe uhinda umusozi bizona bagora abo bantu bagomba guhinda uwo musozi uravyumva je nkabona yuko ni vyiza yuko ufise icupfa n'umugambwe uri ku butegetsi hari igihe abantu barinde bavuga ati jewe ndazi yuko nzosubira kugira iteka canke nzosubira kugira ico nkora ikata nzosoza ikintu ari uko umugambwe uvuye ku butegetsi ugacubona ba mugambwe ahubwo aho kubuva kuguma bwiyongera bikakubana ingorane gaca ugomba kugira ati reka ndabatuke kubatuka rero ntacyo bivuze kuko biragoye bo hama uravye politike y'u Rwanda irimwo urumva bagomba gufatanya FDR bagomba kuyifatanya na FDD bagomba gufata imbonerakure bakazifatanya n'intera hamwe bakagomba gupapiranya kugira ngo abantu bumve yuko hari kibazo cy'umututsi mu karere sivyo nk'uko byakunze ikungu agahenda bari abanyemera agahenda bari abanyamasisi bose ikibazo kikaba icyo batutsi kandi ari icyo Rwanda gwiharije ubu kabageze nka kabageze mu banyamurenge bikaba byarakunze avuga ati reka ahubwo kibici ikibazo cy'umututsi mu karere ariko mugabo yibutse kwifuka bukeye kubera ikibazo mwene ico twe mu Burundi babibonye hakiri kare nta mushinge bashize kwico kintu bazopfa banyeganyije uno munsi ntawoza kubisha abarundi turamaze kubona yuko iyi ntwaro nziza ntifatira ku bwoko kanaka oya ifatira ku vyiyumviro ifatira ku nteguro zinge n'abantu bagomba kubana n'abandi ubutegetsi iyo bukomotse ku mugambwe kanaka indongozi zabo zikaba zitumva amacakubiri zikaba zigwanya ivangura kugira uzoshobora ibyo bintu bizokugora sibyo rero nta kintu kiba twofatira ko ngo giturutse mu Rwanda giturutse ku bantu bashinga intahe z'ibinyoma mu gihe mu kanwa k'indongozi zacu twumva ari discours zirimwo ari discours za gukomeza umubano ziza guca no gusambura ikintu cyose cyotandukanya abantu cyaba gifatiye ku bwoko cyangwa gifatiye ku migambo cyangwa ku ntara cyangwa ku madini ivyo ntivyokunda nico gituma twebwe duhamagarira abantu bose kugira ubwenge burya ndagukunda hakwankira umwana abazorohera kuguhekura uko biri kose twebwe tugomba gukurikira indongozi ivyo bintu bariko baravuga ntibazotanga kubibona bari bafise ijisho riri kilometero 10,000 canke ibirometero 100 wewe uri ngaha atavyubona sivyo burya amahoro wewe uraye mu mahoro n'umutekano woja kubaza abantu batayafise ngo bamboneye ndaraye gute ngo hagiri kurandaba ngo wewe ngo ndare mu mahoro wewe ntubibona reka rero tureke ku bakubwayo Peter wapi n'aba ba Jonathan n'abose nakudondaguriye bande ndazi yuko bashaka ko babitswe ngo bazogire nabo bazovuge kuko bagenda baho mwati nawe vuga kugira ngo mfite uko bibaye byinshi tubageze kure tubiga apotre nimba koko uburundi bufite umugambi wo kumara abatutsi ni kubera iki none abatutsi baguma baba mu Burundi bagakora na politiki kandi bakagira ubuzima busanzwe nk'abandi bose ubwo none mufite umutima ikomeye we nimba ibyo bya nimba bibonye he kuko bo baravyemeza abanyarwanda aho hakurya barashigaye ntaye ko babibaye wabatabaje bafitiye muheme bw'abatutsi bo mu Burundi impoze kugira ngo bakize inkumbu z'imfyisi imyaka yose uzozimenya ziba ari zo kukurya hari umutuzi yatabaje ngo ati turamerewe nabi ninde wamwumvise nawe pe wapi
Ego. muri ico gihe rero ntaje kuvuga ngo nimba nta bihari nta ikimenyetso kihari akahise karahise twarubatse umushinga w'akazoza turi kumwe twese tujana mu iterambere twubaka igihugu tukavuga rumwe tukamariranira imanza tugashigikirana muri bina biriya ivyo bindi byo kuvuga ngo abantu bose bavuze nibavuga iby'iwabo nayo iby'iwacu ngaha abatutsi yego ni bamwe ku isi yose aho bari da mugabo umwe wese afise iwabo afise akomoka cyane nibaza ko umututsi w'umurundi atagira gakondo mu Rwanda iwe ni ngaha iwabo ni ngaha twe nk'uko bivuze rero haba hari baratekanye wogira ikibazo nimba ari ikibazo cy'ideni afitiye umuntu cyangwa akaba afise urubanza rw'umuntu baburana bagasanga baburana badasangiye ubwoko tiyoza kuvyita ingorane z'ubwoko ni conflit hagati y'umuntu n'ubundi sivyo mugano ushaka kuvuga ko yagereza ubutegetsi kanaka ngo buri ko bugomba guhonya abantu mu gihe ahubwo ruri ko bafasha kwiyubaka uraza amaproje y'abantu ari ngaho ingene ameze sivyo ndabira abana b'abatutsi bariko barataha ingene bangana bava iburaya bava za Canada bava za Amerika baje kubaka ngaha baje kurima amatongo y'iwabo baje gukora amaproje y'ubworozi ubona hari umuntu abakomakomye ngo wowe ngo ngaha ngo nta burenganzira uhafise oya mu yindi mvugo iyo ni imvugo ishaje ya kera aho abantu bumva ubwoko bakikanga no munsi uvuze ubwoko baragutwenga Ego. Apoto guhuza CNDD-FDD na FDLR guhuza imbonera kure hamwe n'intera hamwe umengo vyabaye umugambi ndetse hari n'abarundi bamwe bamaze gutangura kuvyinjizamwo bagatanga naho kuvuga ku mbuga ngurukana umenyi ubu basanzwe bari mu mahanga aronka batandukanye nkaba Maggy Shalom amaze igihe avuga nabi inzego zacu avuga ko yanka kabisa iyi leta ihari ayankuru nuka pe ko atakiru na kimwe kumbure yamumariye ariko kandi hari n'abandi bandika ku mbuga bagahuza igisirikare cy'u Burundi ndetse n'intera hamwe ko hari imikoranire idasanzwe ivyo bivuga ko iki mu gihe hari abarundi ko bavyivugira kandi babatutsi reka naguha akantu nabwiwe n'umuntu kandi karanyura k'umunyabwenge tubona mwene abo nubwo bovugira u Rwanda bakaruvyinira canke undi mwasi wese yoze yanka igihugu cabo bakabyina bakamufasha bagasasira wibaza ko abemera wibaza ko agateka baha oya yenda kwereke igihugu cawe uvukamo aribwo Burundi bukwandika kuri liste y'ibihemu wafashije umwanzi gusambura iwanyu wahemukiye bene wanyu na wa wundi yagukoresha nawe akwereka yuko agushigikiye kandi akumva kandi we akwemera kugira ngo kuryosha ryoshe ahubwo umutiza umurindi wo gusambura abiwanyu gusiga urubwa iwanyu gutuka iwanyu gucafuza igihugu cawe urazi nawe ahakwandika akwandika nawe kuri liste y'ibihemu uravyumva mu yindi mvugo uri igihemu double wahemukiye abiwanyu uhemutse wanyu na wa wundi nawe ariko aragukoresha kuri bwa buhemu ntugire ngo gushira kuri liste y'ugutwara akwandika kuri liste y'ibihemu umwanya atakigukeneye azovuga ati iki uyu mugore uyu n'uyu mugabo uyu yemeye agakora ya mabwa yose ahemukira biwabo jewe ataco dupfana no mwizera ntazompemukira ni ukuvuga barya ni mu gihe cyabo ariko barakoreshwa kuko mu yindi mvugo Frank dushaka dufate yuko iwanyu hariho ansanovapa wese wocika insamirizi yo kuja kwamamaza bitagende iwanyu urabyumva bavuga ngo ashuka gacafuye kamesebwa mu muryango Lorenge Sare Sorafe Afami abarundi twakoze tuzi yuko umukuru w'igihugu ari se barundi kumva kanwa k'umuntu umurundi ku bavyeyi bose ashigikira abantu ahubwo akanwa kiwe naho kakatuka umukuru w'igihugu ninde mwana wumvise yubahutse gutuka se canke nyina atageze imyaka mu buzima ntawe vyose ntivyera de dushake tuvyemere sivyo mugabo gatosi kahari se woje ukagira ingiga ngo ufashe umwansi gutwenga
ufashe kwerekana yuko iwanyu hari ahantu ataraho kwifuzwa Margaret niho uvuka niho gakondo yawe iri bigera abantu barigera hejuru bakaja kubuza bakadutuka bakatwambura agahuzu bakatuvuma iki amahanga arahuma amahanga arahanda burya ndagenda kubwira iwabo w'umuntu nta kiharuta nakimwe Potre ngiko vuga kuri Maggy Shalom kuko amazi igihe avuga amajambo yo kotsa urumva hari abantu bagira ibyigiji bakibaza yuko reputation zabo babumva zivugwa ku maradiyo kanaka canke abo bari kumwe bakibwira yuko icyo bavuze kitavuguruzwa abantu bose bacyumva yego siko bimeze abarundi bose bacanye ku maso nibyo ukunda hari umugabo mpora mbona uraho rukunda ngo nurusemereze yego semerera urabyumva yego ujya muntu Imana imubabarire cyane sibyo kuko yego umuntu yavuze ibintu bitagenda neza aho kuvuga utereka tubrije turabe ibyo bintu yavuze uwo muntu utangiye kuvuga ngo urumva ngo nahango yavuze nayivuze nyene none urampinyuje ujya gusasanga uruhinyanyura ibyo navuze ivuga kwawe beshuza navuze yuko hariho intuze enquête parlementaire Uburundi bwo buteza gukora kugira ngo barabe neza eske impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda kuko nubwo zahunze bagumara abarundi bagumara jeunesse y'u Burundi kandi baravuze ukuntu batakurikirana kumenya izo mpunzi ziko zikozwe iki nariko mvuga nti none ko FPR mu kurondera abagwanyi jara muri Rede Tabara ibakura mu makambi y'impunzi sivyo yego ni pepiniere bagenda bamuramo abantu babasore baja kugwa ku rugamba turabafise turababona hari n'abashinzwe intare habona ibibazo bazonazana kuko bafashwe n'ingabo z'u Burundi nabo batemwanye sivyo umuntu akabaza ati none kwikambi rigere na hase ikabagina zawe yeme Maggy Shalom afise y'imirimo akora muri bya Maison Shalom vyiwe na leta y'u Rwanda ho aragacerere Maggy ntabize ko hari abana b'u Burundi bariko bajama ku Rwanda bakagwa ikongo ntabyazi ntazi yuko stati y'impunzi iprotege abo bana baba bagiye gusaba protection ntabagiye gusaba kujanwa mu uburobere zibyo none byo ntabyazi abaguye uko atabavuga ati hari abana baguye bagiye mu buryo ntazi atodenonsa ikintu na kimwe zibyo yego umugabo urumva ko kudenonsa we wavuga ati umviritse burya butegetsi ndabwanga rwose kuva hasi gushika hejuru aragowe uwo kwanga abantu bangana ukuraho ukababika umutima wawe n'ingorane umutima uzoturika yazogorana hanyuma agaca avuga ngo hari umugani w'ikirundi ngomba kuvuga ngo abantu mugomba kumenya hakubimbwa obimva mu yindi mvugo hari abantu yitegereza akabona ko ari imbwa pe nawe yishizemo wanashaka hakubimbwa wobimva agiye kuvuga ati ndabanga nifuza uwo bukuraho niki urumva bati jewe ngomba kubwiyahurira ko nabo turi kumwe hako tubimbwa tuvume tubimva duhwera ariko turi kubukura iyo ni imvugo yo gusukana iyo mvugo niyo gusukana yo kubesha abantu ngo muri kumwe ngo nibemere biyamburu nindi yababwiye ko ari imbwa nabo ko ari wabivuze ngo bemere wumva gupfa donc babimva mugabo birukana ubutegetsi jewe nk'umukristo rero nkuko nawe nabivuga none Maggy kwavuga ko ari umukristo agenda na agashapure kandi abonekerwa na Bikira Mariya w'ikibeho sibyo urabyumva yego none ntazi yuko uburongozi bwose buva ku Mana ntazi ubuganza kose kuva ku Mana yes true Imana siyo yimika siyo yimura yego
ubu rero arambiwe nuko Imana ikiretse CNDD-FDD aravuga ati Imana urumva ibyo wateza gukora ngenda byikorere wewe wateza kumva ugwanko ndabankamuka ukashigikira ugasapotinga Imana ntiyinzi uko imeze igiturira oya mwini mvugo rero tushaka kuvuga une chose so contraire Imana nimba ariyo yimika abami sivyo muri Daniel 10:17 biravuga ati ubutware bwose biha ubishatse ibugabira ubigomba wewe nimba yabuhaye utagomba ntuyivuguruza yirindi igihe kige mugabo ni wayirindira no mutima nawe ntuzoshikirwa kuko biritubya yuko abantu indongozi turazubaha tukazigamburukira mu migambi myiza yose zifise hama ikindi cyangwa tukabasengera kugira ngo Imana ibashoboze gukora ibyo Imana igomba ko abantu bahezagirirwamo nayo gombye gucyo ngo jewe ndabyanze hakubimbwa no bimva ewe bakakubanya apoto ikansozere kuri kano kantu hari amakuru mazi imisere aravuga yuko umuhari Red Tabara ko uri hagufi cyane y'u Burundi ngaho usange kugashobora gutera u Burundi koko ubimiteguro ngo bagejeje kuri gutera u Burundi izo ndoto zirashoboka kwitegura birashoboka gutera u Burundi birashoboka gutera u Burundi navyo ne birashoboka sivyo mugabe ingene wakigwa nibyo ari bindi none Maggy umbotaye babwiye ati hakubimbwa bimva rero kwitegura birashoboka kandi nibyo bariteguye ntama hari n'umuhungu bafatiye ku rugamba avuye Imahamba ntawe wabonye ariko aravuga ati jewe byagenze ukuntu uko mu bwiza yivukiriye mu bwiza hakwibereshi ntawe wabonye kwitegura rero birakunda gutera birashoboka mugabo uteye ingana zo kwakira tubiyobeye nibyo utazi rero no kuraba neza kandi ntiyazoba ari ryambere bivutuma Barundi bahagarika umutima gute uhagarika umutima gute kubera uze Red Tabara murahagarika iyanyu jewe umutera ariko tubona nimba hari wahora yoroherwa aryamye atambaye impuzu ntarare yambaye ngo Red Tabara isanzure ngo iramukoma ibyo sibyo ibyo sibyo ariko twumva ko ushigikiwe cyane na Alexis Nduhije hamwe kandi n'abandi basanzwe bafite ibindi binyamakuru bitandukanye za Focode n'ibindi kumva bahimiriza wumvirije ibisasu bivugira ku mamikro bavugirako wo kwibaza ngo niko n'ibisasu byabo kuri tele bimeze wibaza ngo niko n'ubushobozi bwabo bungana hariho amazina hari ibintu bigoye ntuze Franike kuvuga ngo naka yavuze yego yavuze none uwo nakubariye avize ubushobozi ubu avugira inyuma yiwe harinde harinde nta bushobozi bwa Red Tabara buriho nizi karata zo Rwanda gusa naho borushigikira bashigikira iyo Red Tabara bizobagora kuko mu bisanzwe bo bifitiye izindi nyungu zabaye Kongo sibyo ariko baragwaniramo mwe gucyo babahenda bati wana kuri kote ya M23 namwe mugwane kuri kote ya twigwaneho burya namwe nitwarangiza akazi cyo tubafasha muteri wanyu reka ziga wapi n'uruhendo nta n'uruhendo nabizokunda kandi nabo barabizi barabizi nivyo bishoboka kasozerere ku bantu bamaze igihe batakira neza amajambo uvuga bavuga ati uwo n'umukozi w'Imana yakwiye kuvuga bino bintu ahubwo apotre akwiye gupfa kuko aratubangamiye abakwifuriza urupfu n'igikoba bwira banyifuriza icyo nzoronka ko umuntu bifuriza bamwifuriza ikintu babona atazigera aronka ati hari umuntu n'umwe wo kwifuriza urupfu
kandi ibyo byose abantu bagendana amakenga y'ibindi nayo amakenga y'uko umunsi umwe bazopfa uri igipfu capfuye ahubwo bapfuye uhagaze ninde duze ko nta n'umwe atazopfa oya ntawe ubu wajya kubwira umuntu ngo nakane mu dutatuwe mu dushira urubanza ngo yantutse ngo yambwiye ngo uragapfa icyo ni igitutsi icyo ni igitutsi oya muri sanzwe urumva turi mu ntambara nivyo ego hari ikinyoma kiriho kiragomba kwigarurira uturere hari imvugo mbi zigomba guteranya abantu kugira ngo abantu basubiranemo iyo hagize abantu bahaguruka nabo bakavuga bati no ikinyoma cyanyu nzokwama ndagitega ukuri kwanje bihangane uko kuri kwabo hari igihe basanga aho cya kinyoma cyabo kigera ukuri kwama kuhashika kukagifuta sibyo baca bahindukiza imyamba bakavuga ati uyu muntu ni mubi nayo ibyo kuvuga byo ngo baranyanse sibyo ahubwo babangamiwe n'ukuri ndababwira kandi bazaho kumvwa n'abantu benshi urabyumva nayo ubundi ho ntacyo dupfa nabo bajya benshi uhora ubona badutuka ku marezo sosio mw'ijoro inbox turavugana hakakwandikira ati yewe ati uratumaze urarabugeze ngaho brenda nawe batuboho warengeje sinarengeje kingira reaction kuvyo nabumvanye zibyo rero nibaza yuko sukwankana n'ubugomba guca intege kugira ngo umuntu yumve yuko ati abantu ko batanguye kunyanka ibintu nkwiye kubireka ndende bukigwa ndende bukigwa Yesu ukomeze jiki ikintu cyambere dutata nkumva ibyo ndimo nteza kubihagarika niyo ntasare umutima wanje gusa nta kindi nayo ngo abantu muzonyanka ubundi ho mbayeho kubwanyu uko mbayeho muri ko mu contribute abo bumva banyanka uruhara rwabo mu buzima bwanjye n'uru ntago hari uruhara oya ubu none yega beza umuntu yavuga ngo ndakwaza ndaguhevye yicara uharura uvuga uti none uyu muntu kuva ndamufise yongereje iki mu buzima bwanjye agiye agenda ajyanye impombi iki nibasanga atakihari uvuga uti potere ya mbari oya nibijya nibucantege mugabo abantu bahaguruke bavuga ukuri nta bindi yes muzomenye ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemve nuko Zimana Apotre Rehoboth Isidore Apotre ubwira abakunzi bawe guhunga icaha icaha ni kibi ni ibyo binyoma birirwa baravuga nibabihagarike nibareke gutukana bareke kwambika ibara abantu bareke kugomba kubibugwanko bareke kugomba gusuzugura abandi canke kugomba kugumura abantu kugira ngo bakora ibidakogwa nivyo vyahaga umuntu wese yige kubana amahoro na mugenzi we nimba iwawe byarakunaniye fumukurira inkofero abo babishoboye Burundi bwacu kuvyo umubano ni ukuri kw'Imana niyo sende bavuga nama naye babwira nubwo benshi bavuga ati mugabo wakwa no kuyivugira jewe sindi umudede sinzopfa nanayigiyemwo uravyumva wapi mugabo sinzonayibeshera reka sinzonagufasha uyibeshera eka nta kuyisiga amavuta oya nzoyivuga uko ndayibona sibyo nta deni ndayifitiye sindi umunywanyi wayo mugabo nawe reka kuza kuyibeshera kandi iba hondi igakoreraho mbona ukaza kugira ko nishushe je ntayibona aya mahoro dufise uyu mutekano umutahe ni wa FPR umutahe ni wowe birirwa barakuga ku mantuze umutahe saba ari ku butegetsi so bashizemo inguvu so bavuze bati uburundi tugomba kuba tufise ihanga rimwe sibyo tugakundishwa igihugu tukacumva tukamenya yuko ubwoko atari icago ahubwo bwoko ari umutahe tubuvanze bwose bukaja hamwe bugira inguvu nyinshi none ibyo woye nzobihakana kandi byabaye imbona nzovuga ko abantu babikoze ntabazi kandi ndababona none ibyo nimba bikubabaje ugomba bigende gute ko ntavutse n'impumyi ibyo wabonye nanjye mfise ibyo nabonye kandi sindi gipfamatwi ibivugwa ndabyumva mfise n'ubwonko bumeze neza rero nimba ufise imigambi yuko ko iterambere ryawe ari uko banza gusenyura Burundi gusenyura
abantu ugatanga ubika amacakubiri y'amoko n'ibindi cyese zo guterera Ciraberura shika yego nzokugwanya pe wow nina kugwaniza ico rero ukabona ncitse umwazi kenyera twankane sibyo twankane yego nanagukura inkuru gishitse yego ntuzonavuga ngo mpore oya sibyo yego kwibaza ngo naho reka bagombe baje hamwe begeranye ibitutsi byose bamaze kuntuka n'ibishasha bagomba zokreya bishasha babishira habona yego ukuri je maze kuvuga nuko mbona nzokwamenda kuvuga wow yego hanyuma nimba mu gushira inkono kuziko na ciwabo barugarira ku murango nta ngorane yego nzibako yego apotre ndagushimira cyane ndakukengurukiye nacyo bakunze kumasho kuduhereza nibaza yuko abatumva baragerageza gutahura aho kandi bumve nayo ama intimidation yabo ntibikunda oya yes kuri kuzoba kwidegemvya apotre Isidore MBAYAHAGA ababwira ijambo hama kandi kumetse kandi guhunga icaha kugira ngo ushobore gushika muri bwa bwami twese turi kumwe tunezerewe ndabashimye cyane gose